Iyi ni Mutsi Champion TV musanzwe bimenyereye televiziyo ikorana vya hafi n'ikigo Disara. Ikigo Disara ni ikigo kisanzwe kiri mu ntara y'Ibitoki muri komine Buganda muri Gasenyi Centre. Ni ikigo gisanzwe gifasha abana bagendana ubumuga ndetse n'abantu bakuze. Mutsi Champion TV ikurikirana vya hafi ico kigo. Nkuko mubona imbere yacu turi kumwe n'umusore yiyemera, umusore ameze neza, umusore atagase. Areka agendana ubumuga, ariko iryo jambo nakunda kurikoresha, nakunda kuryemera gose. Reka twumve neza kuyaga nawe. Akazina kawe twagutega musaza. Je nkuko ngenda n'umugari kwa Nduwimana Karaveri. Nduwimana Karaveri. Akazina nkunda kumva gutazira. Izina ryitaza none ni bebe kwera niryo zina babone ko ryagiye nyene kugurwa kwa kwaragiye nyene. Jaje gutega ni bebe. Yani kwa Nduwimana Karaveri usizira nini benye nayo amaguru yacacutse yaragacacutse nyene bavyararangiye. Naho yaracacutse se? Yarabaye gusa nibyashitse Imana yaciye ikinga regajya n'ikinogo giti n'inzi bomotsa aragiye igihome gisigara. Yego Arasigaye igihome kimwe ngenderako nuko duhuye ngaha uri ngaha ku isoko ya Buganda, twasanze uri kurakora nakoye mu mwanya umanutse n'ikinga uvuye kuvoma amazi. Ndavuga ati gute ujya umuntu ashaka guheka amabido 6 ari kwikinga kandi mbona umenga agendana ubumuga, biramworohera bigenda gute? Wowe tubwira ubwo bumuga bwawe byaje gute, niko wavutse canke byagufashe ukuze? Ni kuvuga rero ubumuga bwanje kugira bufate n'uburozi urumva. Ajya ari abantu ku isi bagira nabi cyane. Uburozi nyene biga ko nako gupinga amaguru. Uburozi asha nibwo yarandoze mvandoga ibintu bitana bahandoga amavuta ibuto by'amavuka. None kugira twemeze ko ari uburozi canke atari uburozi, wavutse umeze uko canke byagufashe ukuze? Byafashe nkuze bandoze nkuze. Mu majambo make wavutse ufise amaguru agoroye akomeye. Nari automatique neza akabumbu kubita neza fresh. Yo n'ubu ndagenda ko bukebuke. Yego ariko abagizi bana bamaze kumbona kumenga umusore mwiza wijunja n'ijambo. Ewana ngo reka tumukorereko. Ariko Imana yarakinze igome cyarasigaye inzu niyaguye yose. Asigaye kuguru kumwe nyene wana. Kwa magenda nahonye. Yari kurakora. Yo niko namugaye ko gukora komeye ahubwo niko novuga. Mu buzima bwa misi yose ubayeho gute, ukora iki? Nico ubona kigutunze ni giki? Nakuvuga uko kuva muga uko namugaye namuga abavye bose baca baritaba Imana. Cagenda kwa bararima ibijumbu. Bari kurima ibijumbu? Baragiye baratabaje. Yego. Nakuvuga ko maze Mana yaciye bibona abavye barigira acaboneka umuvyeyi mwiza akwera mu isoko kwa bintu bya restaurant caranyitora atangwe no zurafasha akazi. Ndakwirere nk'umwana wo muhira. Yego. Ibyo ushaka nzobiguha. Twibanire. Anje ko urabona amaguru ingene ko yagina ko kwewe umuga bwafashe nkuze. Navuga ataje uyu mumere tuzobana. Kuva afise imyaka 3 ofise imyaka 23 twaca abana. Ubumuga nabwo bwahengeye ndiko ndakura bandanya bugenda ariko bagiye kumvuza biranka kumamvu yuko amahera ambanye makenya. Uratubwiye ko wigeze kuja kwivuza. Eske ubu ngubu wagiye he kwivuza byanse gute? Ubu ngubu bya bigikona ko ushobora kuja kwa muganga. Kuvuga ubu nogenda kuko nafishe ziranditse nogenda. Amahera basabye agera mu 1500 kugira amare y'umwaka wose bambaze. Bari kwa muganga ariko nyina muganga original pana. Umuganga abazungu. Nagiye ahantu hakurikire mbacangozi. Kwa kubona aragiyeyo ubambye kugira yuko ugane bamvure nkomere mbone uko ndi umuntu muzima yuko byose ko nangiye mu 500. Aroho barimo nakwirade uga reka atari ingwara y'ubinyica uko ibintu bihagira aho bifata amaguru akanja bikanga nyene nkakijyamira mu nzu nk'ikiziga nyene. Kuvuga tere ubu ndose nk'umugira neza anyitaho. Ico gireye no twanda agaparasera njya basinga akagenda kwivuza. Ico gihe ugenda kwa muganga bakaguca amafaranga angana uko wari ufise imyaka ingahe canke hezege kingana gute? Afise imyaka 12. Wari ufise imyaka 12 no ufise imyaka 23 bivuze ko kaheze imyaka 11. Ariko nibaze uko aho hantu ngiye. Ashaka hari umuganga no gutara muvura ko yenda kumucisha mu byuma. Ubuhinga bwa none baramukonora neza. Umva ngiye ntacyo buzwa yuko nacoboza ko ndabikora. Iyo mu mibereho yawe usanzwe ubayeho birashika kumva ko bayihinduka mu maguru canke ubayeho neza? Ni kuvuga uko mu mibereho mbayeho ubu birashika nkahinduka. Ndahinduka akageraho amaguru anja yose bikanka. Umva maze guhinduka nawe Gome kitangwe kunyaga ngo umenye ko gombe kigende.
nkubaho ngeze notabaza yuko abagizi baneza bogira bakandebera bakanureza umusada nimba ari cyo gihumbi m'amajana 5 bakayanureza akagenda kwivuza. Nk'ubu mu bikorwa byose ubona woba wifuza gukora canke nk'umwuga hariyo ibyo udashaka gukora kumva z'ubwo bumuga wifuza kugukora nk'iki nk'umuntu yo gufasha wumva wewe mu mirimo yo misi yose yo gutunga bwa tije kico ntunga byoshoboka ko nabikora nubwo bumuga bwavyo bari nk'ibiki. Kuvuga uko mwakanya kuko umuntu agenda n'umuga wese akazababonye agashoboye aragakora. Bivuga ko nkeje nk'akazi nobona ndagashoboye je noga kwa nabyo cyobuzwa na mpamvu yo tuma natagakora. Akazi nakazi uko je nakazi nobwa ngo nakazi uko naho mbaye akunkora ko sinakazi. Iyo uri kuravoma hajya kwikinga ntabwo wumva ko yuko bikubangamira ukinga uritwara neza. Ikinga naritwara neza ni automatique ariko bagiye bifata umva bifakunda gufata ntari kwikinga. Uko ajya ndi kwikinga ariko nkora sport imitsi abandanya yigorora ikagenda neza ariko iyo maze nk'imisi nataja kwikinga biranga ro bikanga neza na neza cyane. Reka tugushime ko wemeye kuduha ikiganiro nuko dushaka kuyaga. Twagomba utubwira akajambo kamwe kanyuma uhanuye iki abantu bagendana ubumuga ariko badashobora kwiyumvira ko yuko bashaka gukora. Ubahanuye iki ubahaye n'intererano nyabaki bivaye nuko wewe tubona bagendana ubumuga ariko ukaba uri kurakora. Naje icyo no bahanura nka jenge na n'ubumuga nkuko abagenzi banje uko ubu munase agenda n'ubumuga nubwo agenda bugenda n'ujya jembo nakariwe je wenyene ko niwo mugenzi wanje papa. Naje icyo no bahanura kurande gwanje uko je nta kintu noza ngaye sinzi cyabari core sinzi cyabari cyo cyose je ndahitana. Nimba kintu bahanura yuko batoze kwigira basuzugura akazi babonye mbari nk'umuntu abahamagaye bamwita ari ibyo bamubwira mu by'abagenda n'ubumuga uko ajya umuntu agenda n'ubumuga avagaye ariko nabagayitse. Kuko naje ibintu nkora bisumbiye by'umuntu akomeye amaguru wose. Yego. Ikiro je no babona nuko nobona atakazi nakamwe kugira bakora. Nimbara kububoye nimbara kubusuma bwose bogendera ko. Kubusuma. Ane mu gihugu yana n'umugana byose nushiramo. Yasha. Reka tugushime ko wemeye kuduha ikiganiro baze ko twasaba gukena kandi ko yuko uzoduha kandi ikiganiro. Nibaze yuko mu gihe cyose wondera kuri research de Zainabu niho mba nirebereye ku mubyeyi hano yandeze n'ubu niho nibereye ubona nda munyitse gatonya ku mpamvu yimanuka yaribaye je wondere niho wosanga. Turagushimiye gose. Aba murakoze.